ndirimba indirimbo z'Imana. Natanguye kuririmba mfise imyaka 9 muri korale ya Sunday School, hanyuma mbandanya uyo muhamagaro. Ubu rero niho hari hageze yuko mvuga nti reka shire ku mugaragaro impano Imana yampaye. Dufise indirimbo nka 30 tuzosohora, ariko twabanje gusohora 4. Iyo album rero yitwa Araje. Album yitwa Araje niyo tuzosohora, ntituzohagarika. Nzobandanya nsohora indirimbo, kandi zimwe nzozisohorera muri Canada, izindi nyinshi nzozisohorera hano, kuko nishima cyane gukorera igikorwa cy'Imana mu gihugu c'amavuko. Nasanze abamenyesha makuru n'abantu beza cyane, narabishimiye abo tumaze gukorana. Gushika uno munsi ndiko ndabona ikiganza cy'Imana mu gikorwa natanguye. Indirimbo uko ari 4 zose nazanditse ari uko ndazihawe, ntabwo zashotse, ntabwo nafashe bike n'urupapuro ngo ndanditse. Ni indirimbo nahawe na Mpwemu Yera, bivanye na message Imana yagomba kumpa, hanyuma ngo ndayitange mu bandi. Nk'indirimbo ivuga ngo Araje, ifise ubuhamya bukomeye cyane. Ni indirimbo nahawe bivanye n'ivyo Imana mpishuriye ku muririmvyikazi yitavye Imana yaba muri Kenya, umukozi w'Imana ari rurangiranwa. Hanyuma Imana inyereka ibintu bikomeye kuri we, hanyuma mpabwa iyo ndirimbo. Nukuvuga yuko ni Imana yashatse yuko mbwira umugeni wa Kristo ahari hose kwama yiteguye, kuko tutazi umunsi canke isaha. Umugambi mfise wa mbere nuwo gushigikira abaririmvyi, kuko nagiye mpura n'abaririmvyi usanga bafise iyo mpano, bafise n'indirimbo ariko ataburyo bafise. Nabonye yuko vyoba vyiza yuko ngiye mbona uburyo noshigikira abaririmvyi bafise indirimbo ariko bataburyo bafise bwo kuzisohora biciye mu maradiyo canke mu televiziyo, tukabafasha nko kugenda muri studio no gusohora amasanamu. Niwo mugambi nabonye nokora vyihuta. Ubutaha nzo kwifatanya n'abandi baririmvyi dukora ikintu gikomeye kugira ngo tuzane abantu benshi kuri Kristo, kuko niyo migambi dufise muri iki gikorwa. Ubutumwa nobwira abari hafi n'abari kure, abazokumva indirimbo mu maradiyo canke mu televiziyo, nagomba ndababwire yuko gahunda yacu nk'abaririmvyikazi dushaka yuko benshi baza kuri Kristo. Nukuri turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe vya nyuma. Dukorana umwete kuko umwami Yesu agiye kugaruka, kandi ngo uwera nashishikare yezwa, ngo uwanduye ashishikare yandura, ngo umugororotsi ashishikare agororoka, ngo kuko igihe kiri hafi. Iryo ni ijambo ry'Imana, Imana ituburira. Nukuvuga yuko twihutire kubaho ubuzima bw'ukwezwa umwe munsi ku wundi.